Mu Burundi washa ikawa wari nk'uburonsi imari, uwufise ikawa wese yitwa mutama. None ubu igiciro c'igiterwa c'ikawa cadugijwe kivana ku 1,200 gishigwa ku 1,380 y'amarundi. Aracitwa mutama. Mbega ho ko igiciro c'ikawa caduze, umurimyi agiye kwikanda? Niyo nkuru nyamukuru tuza kuyaga k'uyu munsi. Mwiriwe, ni Davi, nizere ko mwese mumeze neza. Hari mu nama shikiranganji yo kuwa 22 ntwarante aho bisunga akanovera k'ikawa, igiciro ku isoko mpuzamakungu, ibisabwa mu gukorera ikawa gushika yeze n'ibindi kugira bafata ingingo yo kuduza igiciro c'ikawa kugira umurimyi ahatorera koyoka. Mu mwaka uheze nk'aya mango, leta nayo nyene yari yadugije igiciro c'ikawa igikura ku mafaranga 800 igishira ku 1,200 y'amarundi. Igihe bibaye abarimyi baganiriye n'ikinyamakuru Iwacu bari bahimbawe cane, baca basaba leta ko niyasubira kuduza boshira nko ku 2,000 vy'amarundi n'imiburiburi. Ngo nico giciro gihuye n'inguvu zo kurima ico giterwa, mbere ahubwo ngo niho inyungu yoheza ikaboneka. Mbega none ikawa yashitse gute mu Burundi? Igiterwa c'ikawa cinjijwe mu Burundi n'abakoroni b'Ababirigi mu myaka y'1920 kikaba cinjiza ibice 2 kuri 3 vy'amafaranga akomoka ku bidandazwa bishorwa mu makungu. Ibice 57% vy'ikawa y'u Burundi bishorerwa mu bihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Buraya. Ariko mu gihe kera cahoze ari imari mu Burundi, agaciro kaco kagiye karasubira inyuma uko imyaka yagiye irakurikirana. Harageze igihe bamwe mu barimyi baco bakirandura bacagiriza kwinjiza agafaranga gake ugereranije n'ibindi biterwa. Harageze igihe bamwe mu barimyi baco bakirandura bacagiriza kwinjiriza agafaranga gake ugereranije n'ibindi biterwa kandi gisaba inguvu nyinshi. Hagaca hiyongera ko no kukirindira umwanya munini kugira cere. Ngo umukozi wo ku munsi akorera ikawa ahembwa hagati y'amafaranga 2,000 n'3,000 y'amarundi ku gice c'umunsi gusa. Igitangaje rero nuko ku isoko mpuzamakungu ikawa y'u Burundi iri mu zitwara ibendera mu kanovera. Ko mwihiganwa ryabereye i Boston muri leta zunze ubumwe za Amerika mu 2022, ikawa y'u Burundi kaba yatwaye ikibanza ca mbere ku rwego rw'isi. Niyo leta nyene igomba izana abagwizatunga bayo ngo bashire miliyoni 54 z'amadolari mu guteza imbere igisata c'ikawa mu Burundi, hamwe kandi no gushigikira ivyo gufungurira abana ku mashuri. Ayo mahera kazokora mu myaka 5. Twe turashira ku ruhande abo banyamerika. Umukuru w'igihugu yaheruka kuvuga ko igihugu ca Australia naco cifuza kugura ikawa yose y'u Burundi. Ico gihe Evariste Ndayishimiye yagiriye ko asaba ashimitse umushikiranganje ajejwe ivy'ubudandaji kubikurikiranira hafi ngo bije mu ngira ataba komisionnaire bagiyemo. Ivyo yabivuze kubera ko gushika ubu ibiterwa njabuka amazi nk'ikawa n'icayi vy'u Burundi bisohoka habanje gucamwa ababirangura kugira babishikane ku isoko mpuzamakungu, nibo ba komisionnaire. Bigaca bituma amahera abarimyi bakura muri ivyo biterwa aba make cane. Muri make, igiciro c'ikawa naho caduze, amarira y'umurimyi yo yarahagumye. Dutandukira inkuru ngufi nazo. Ingozi ngo abana b'abahungu bari mu babangamiwe cane n'urudandazwa rw'abantu. Ivyo vyavugiwe mu nyigisho zariko ziratangwa na FENADEB iharanira agateka k'abana ejo kuwa 27 ntwarante Ingozi. Ngo harugwaruka rwinshi rugizwe n'abana b'abahungu bahebeshwa amashure bakajanwa mu gihugu kibanyi ca Tanzania mu bikorwa biruhisha vyo guca ingero nk'uburimyi. Abakozi bari mu bubatsi urugomero rwa Kabu 16 bagiriza societe AIL y'Abahindi iriko yubaka urwo rugomero ko ariyo itevye ibikorwa. Ngo guteba kw'ibikorwa biva kuri leta canke ishirahamwe ryubaka. Abo bakozi b'Abahindi ngo ntibipfuza ko ibikorwa bihera kare kuko ngo akazi koba gaheze. Rimwe na rimwe ngo barigira mu Buhindi mu buruhuko bumara imisi, amafaranga yose arihwa na leta, bakemeza ko hari n'isima yibwa aho ku rugomero ija mu gisagara. Agatongwasa aremeza ko ari warongoye SNL, ivyakozwe Ingozi ngo ni ivy'umushikiranganji, ivyakozwe n'inyankamugayo. Hari mu kiganiro yahaye iradiyo Ijwi rya Amerika. Twobibutsa ko ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu buherutse kwemeza ko Nestor Girukwishaka ari wagiye kurongora umugambwe wa SNL mu kiringo c'imyaka 5. Mwakoze kudukurikirana, aya makuru muyasanga ku mbuga zacu, ahanje tuzosubira ejo.